Nkacangana kubikora ngo nuko umpa amafaranga. Oya hano tumanyori yarara. Managura ivezo z'ababosi. Nushobora guhashira ihinguriro bakaza barahingura ubufu bw'akarorero bumeze neza. Nimba uno munsi mbarira babiri ko ndabakunda wumva gaho navuga ko ntiburuko. None w'umuntu yo gutera indobo gute mutarakunda. Hello, ladies and gentlemen, murameze fresh. Nanjye nameze neza cyane kabisa, aho ubona ibintu biba bimeze neza cyane. Ndaramukije abakunzi bacu, abakunzi ba Step Media TV. Muri kumwe na Fabere Burundi cyane ikiranga kirumwe. Aho neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane. Ndaramukije aba diaspora bari muri Canada, America, Australia, Asia, hope n'ahandi hose. Murabizi neza ko ari mwebwe ba boss bacu. Tutari kumwe namwe kumwe kubishoboza. This is Step Media Network. Aho ubona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane. Tubaginga rero mugire subscribe, like, share and comment. Aho ubona neza yuko imbere ya screen za Step Media Network ndi kumwe n'icyuki. Aho neza ko ndi kumwe n'umudemo mwiza cyane kabisa. Reka tumusabe igidondoro. Murakoze cyane. Witwa gute? Ninde majambo make kugira ngo wisigure ubwira abakunzi ba Step Media? Ku mazina yanje bagita NIYONKURU Alice. Batazira Arisho. Abona ko no biba bimeze neza cyane. Namusi kwakiriye Arisho. Oui. Meze neza. Meze neza. Amakuru y'imizi. Neza. Wari warabutse. Si cyane. Arisho. Oui. None mu jambo rimwe. Wewe umwirondoro wawe no wahe, upfuka hehe, ni ibihe bibazo wahuye nabyo mu buzima? Ijambo rimwe tubwira uriwe bokuye na wavutse ubuzima bwawe muri rusange. Sawa murakoze. Mvuka Ingozi. Andihetse. Barabihinduye nuko mvuze Ingozi. Province Butanyerera. Komine Kayanza. Zone Maramirundi. Ndibaza n'icyo nyene. Alice ariwe bita Arisho yavukiye i Butanyerera aho bita Ingozi Busiga Maramironde yagiye n'ibyo. Nuko Alice uno munsi twagusanze mu gisagara cya Bujumbura, ntabwo twagusanze Ingozi. Washitse Bujumbura gute? Byagenze gute kugira ushiki Bujumbura? I Bujumbura kuntu nahashitse. Navuye muhira nyene nje gutembera kuramukanya muri famille. Hanyuma ndahashitse mbona ndahakunze. Hanyuma nyene ncavuga ati kugira ndahagume norondera ikintu nk'akazi umuntu abarakora. Uno munsi rero tuvugana ndacari Bujumbura ariko ni wacu Butanyerera ndiyo. Nuba hose. None wahohera muhira? Oya ndikuvuze ngo ndiyo kuko i Bujumbura ego ndahari ndahakorera akazi ka misi yose. Mugambe muhira iyo ndahakumeye ndagenda. Ariko no mwanya siyuri. Oya. None urugendo rwawe kuva muhira gushanga ya Bujumbura kwa barakorohe? Cyane gose. Okay. Warize? Ego. Wize amashuri angana gute? Namaze imanite yonyene. Ayandi sinashoboye kuyabandanya. Ngira nzoyabandanya kuko sinda. Niyararengerana imyaka ndacayifise. Okay. None uri mu rukundo? Oya. Kubera iki? Erega inkunda ziratandukanye.
gukunda abantu bose ivyonya ndabirimwo mugabo kuvuga ati uri mu rukundo hirya nyene nawe utayobewe jewe yaba naruzi sinigwa ndarukubatse uraruzi kuko nawe ndazi yuko wabiciyemwo muga je sindavyinjiramwo neza oya kubera iki kubera mu bisanzwe basi gituma ntaragwinjiramwo neza sindagira amahitamo ico bita shwa abacafise isegenya ry'abantu bakwirukiye si benshi cyane gusa nyene kubera ntarahitamo niyo mpamvu ntovuga ati ndi mu rukundo none buri kikugira uhitamo none nimba uno munsi mbarira babiri ko ndabakunda wumva gaho navuga ko ndi mu rukundo ubu tuvuga rero ufise abasheri babiri oya nta musheri mfise none ko uvuze ngo ufise abantu babiri none kuyaga n'umuntu urayaga n'umuntu kandi mukayaga neza muga nta musheri mfise none buri kiko mbona uri mwiza kandi utagase ibi bintu biva hehe ngira ntibiranyinjiramo neza none ko tuzi mu buzima busanzwe atamukobwa ashobora kuba mwiza nk'uku adakunzwe canke atari mu rukundo oya byageze ko kubwira ushobore kuba mwiza nk'uku utari mu rukundo oya je ndacyari single bacari single nta musheri mfise utabaye banga umwe none mu buzima busanzwe twarekanye n'ivy'urukundo nsanzwe ukora jewe ikintu cyose kimpa amafaranga ndagikora nawe ryoba ari yarara wampamagaye noriyora mbese amafaranga ikintu cyose kuguha amafaranga ariko ari ciza mpana kibi mugabo nawe ryoba ari yarara je noriyora none ikintu gishobora kuba kibi gute hari igihe basi nk'ubunya ikintu coba kiguha amafaranga ariko ugasanga ntigihesha icubahiro imana akarorero none nk'ubunya wombarira inze kwiba ngo nuko uca umpa amafaranga menshi nkaca ngenda kubikora ngo nuko umpa amafaranga oya hano tumanyori yarara batagufashe na ariko nubwo batofata wumve yuko imana yoyo ibi bibona harya uranasenga ariko senga ndasenga sengera he muri eglise katolike wo kwa papa wo kwa papa bamwita papa ana papa okay hari ikibazo nakubaje ariko ntacishurako neza mu buzima busanzwe ukora nakubariye jewe ibyo nkora akazi kose kampa amafaranga ndagakora niko bwo nombaye nosana nta kazi ufise nta kazi ufise none se uvuze ngo akazi kose kose urakora mu nzu ukora mu managura imeza z'ababosi okay naco arishu mu buzima busanzwe canke mu ndoto zawe mbega kwanza wize iki nize ibintu bijanye n'indimi arivyo bita langue lettre babivuga mu ndimi nyinshi okay hama wize indimi ufise indoto canke intego yo gushika kuki yo gushika hehe bo mu gihe imana izoshoboza indoto zanje ndumva yuko imana ishoboje numva nyene shaka kugera nk'ahantu kure iyo uvuze ahantu kure ku bantu bariko baradukurikirana ku mbonesha kure ya stop media ushatse kuvuga hehe bivanye n'ivyo ububonesha amaso icyambere ndumva nipfuza yuko umenga jewe sinoguma nkorera ngahanya mu gihugu cyacu ugomba kuja ndumva kumenga bikunze notembera
Nike giye guca indoto wifuza kugeramo? Nifuza kugeramo Canada, Zakitare, numva umenga ndashaka kuhabona. None uri gukora iki kugira ngo ushire kwizo ndoto zawe? Icyo ndiko ndakora uwo mwanya n'isaha sindabibona neza, ariko kubwo kwizera k'umwana w'umuntu, umunsi Imana yashoboje ikampamagara meza nkaramba, ndizera neza ko bizokunda. Wowe wizeye Imana ko ibintu byose bizokunda? None hari icyo dusaba Imana ngo itwibe? Hari igihe kikwima? Oya, ntikwima, ipfuma ikiguhiteba, ariko impera n'impera ukurakironka kabisa. No kuvuga Imana itanga neza kandi irimo byose urakironka. None nk'ubu mu buzima bwawe nk'izi saa tuvugana, habonetse nk'umuntu uvuga ati jewe ari sinamukunze, ngomba gukorana umugambi nawe, wumva mwakorana umugambi umeze gute no mwanya n'ino saha mu kurindira yuko ibyo byo kuja hanze bishika? Byumvana n'umugambi wari washaka gukora, kuko mu gihe nk'ubunya umuntu kanaka yumva yokora umugambi agaca kubwira ati shaka dukorane nawe, wewe ntiwoca uvuga ati twokorana ibi kandi ari we yabanje kuzana umugambi. Irifo yuko abanza kuvuga icipfuzo ciwe n'ivyo ashaka gukora, hanyuma mugakorana. Aha, ndikumvuga nti rero ni wa muntu afise ibifaranga byinshi, yahize ikintu yokora akakibona, ndavuga ati reka jewe nikore ko Alice kubera ko mbona ari umwigeme aciye ubwenge, ndamubaze numve ikintu twokora cyo kwitwigiriza amafaranga kunguka nanje nkunguka. Cyo bari nk'igihe bivanye n'amafaranga afise uko yobangana. Aha muri iki gihugu cyacu hari ibintu byinshi byo gukora, gusa bitwara amafaranga menshi. Okay, menshi. Twavuze yuko atakibazo cy'amafaranga gihari. Twavuze ati jewe ngomba umuntu dukorana aciye ubwenge, so arashobora kuguruza amakampani kanaka akavuga ati je ngahanya rero ko iki gihugu cyacu ko kirimo ibigori, ntushobora guhashira ihinguriro bakaza barahingura ubufu bw'akarorero bumeze neza, ugasanga ibyo ni bo. Cyangwa nk'ubu urabona ko ibikaju tubirima, ugasanga mbere bimwe birabuze niyo bija, amavoka, ibyo bintu byose nk'ubu ufise amafaranga akwiye, je ndumva ko ari sawa. Uciye ugira ihinguriro, bikaza birahingurirwa muri cyane. Niyo n'akarorero nk'iyo kampani yo kuvuga ngo yo guhingura ibintu by'amafu n'iki n'iki, urumva neza ko bayiguhaye woyijera tohoma? Bavuga ati iyo turi kumwe twese birashoboka. Mw'ico gihe baguhaye ikintu ngo mukarane, si ngombwa ngo uce ubyikorana uri umuco ubyigunganirako, ikikunaniye urabaza, hanyuma hariho nk'uwundi aba bishoboye akakunganira. Ndizera neza muri kumwe mwese yuko ibintu byotungana. Okay, ico cyavivuye. Hanyuma reka ndakubaza, nk'ubu harabonetse umuntu aragera kwiganira kugira ati Alice, je ndafise ingorane mu rukundo, nakunze umukobwa kanaka ariko ntariko aratahura urukundo namukunda, cyane ntariko aratahura uburyo ki ndamuha agaciro, none yanyose canke yaranteye ndo mu ijambo rimwe. Uyo muntu umpanura iki? Umuhungu umpanura iki? Cyangwa umukobwa we umpanura iki? Mu gihe umuntu akunze umuntu akamuheba, je kubwanje impanuro nomuha, hari igihe basi umuntu aguhevye, si ngombwa nawe mu gihe wari umukunda, si ngombwa nawe ngo uce wiruka, ahubwo urarindira hagahera nk'indwi zibiri, ukwezi, ukaraba wa muntu katakuvugisha, hanyuma
kugira mubisubiremo kuko ibyo muba mwarapfuye biri ngombwa yuko mwokwicara muri babiri mukabisubiramo mukumva ikosa aho riri hanyuma nimba musabana imbabazi mukazihana mukongera mugasubiza hamwe kuko ndazi neza n'abantu benshi baba bari mu rukundo bahebana ariko bakongera bagakundana bivuze iki rero iyo ukunda umuntu sinumva ingene mwopfa ikintu ugaca umuheba eske jewe cinyemeza yuko wowe umukunda ya okay ndiko ndavuga kuri ba bantu usanga batakundanye nk'akaroro jewe ndakubonye nka Alice siko ndakubonye nka Alice nkumva ndagukunze ariko ngerageje kukubaza ari nagukunze uko ama ukandabira hirya ukandabira hasi gushika hejuru ukavuga ati Jesu no kunana nawe ndabe no shaka rero hano umuntu nk'uwo yatewe indobo imeze nk'uko mu bisanzwe mu gihe umuntu bamukundana akagira ico mupfa hanyuma akakubwira ati jewe sinkeneye kubandanya nawe genda nanje sigare hanyuma tuzongera guhura ntibarakundana mu gihe batarakundana hanyuma akamutera indobo none w'umuntu yo gutera indobo gute mutarakundana indobo uratahura ico arico kwanga umuntu ndibaza nakuvuga iyo umuntu aje kudraga kwa mwasi ari ubwambere uyu muntu rero yes bo oyerega umuntu nk'ubonye nka wewe dufate ugiye kuresha umudemu ari ubwambere iryambere rimwe gusa hanyuma ukamusaba urukundo agaca akubarira oya jewe numva bitandimwo kuno none ngaho cugana uvuze ati yarakwasi oya wagiye nka none rero umukobwa wagiye kuresha iryambere agaca agenda kwemereye mvuze nako mvuga rero ujyayi wagiye nk'irya gatatu canke irya kane akanga bo mu gihe aba yasaba afise impamvu hari igihe urya abakobwa turatohoza hari igihe wewe nk'ubatoza kumva yuko ufise uwundi agaca mu mutwe agaca yiromatamo yuko wewe wowe uriko uramubesha naho wewe utoba arivyo bikuzanye rero muga mu gihe umuntu wamukunze hanyuma ukabona arase mutari bwanakundane n'ukwezi je numva inzira nziza uramureka hama ukabandanya kuko abakobwa ni benshi ukaja kuresha uwundi kuko nimba jewe nakwankiye ntibisigura ko nanakaca kwankira oya naje nakunze wewe unjana handi kubera bo twese abo tuba dukunda si ngombwa ngo bose bace badukunda oya ni kubera ikino birashika ukabona umuntu kumva ko wamukunze ariko wewe ugasanga muri guzi we nturimwo urebe bishitse ntagukunda wacu uvuga ngo wawe wapi we ntutwika hano kuvuga ngo we ntutwika ahubwo mu gihe wewe bitari murimwo arakubwira ati oya jewe numva atari urukundo ufise rwo kuguha cyangwa avuga ati oya mwiki gihe ntavyo ndimwo ronderera ahandi ntaca rero akubwira ngo we ntutwika nawe asarishije sawa ntaco hanyuma sinema ndundi uyivuga kwiki sinema ndundi ico ndayivuga ko mu bisanzwe vyira nanryohera rero ku batuye bazikina n'abazikurikirana jewe ndumva yuko nobaha inguvu yo kubandanya urugendo hanyuma ahubwo abatuye bazikurikirana bakiyongera bakaba benshi nk'ubu bishitse ukisanga uriko urakina sinema niyihe role wumva wokunda cane gukina kuruta izindi role nokunda cane kuruta izindi kurya niyo hole wumva iruta izindi none wumva ereka sha canke gukunda oya none gukundana biraruta kurya none byentari iya mbere basije notora umenga niyo gufungura n'abandi bagiye bumva boza basanga jewe basi nahaze nawe uca uvyumva none kubera gukunda yo gufungura
ariko ntiwumve kubera mvuze ngo notorarore yo gufungura muca bibaza ngo n'igisambo rwose ntabyo navuze oya ndazi nibyo uca wibaza kandi siko ndabikunda rwose mugabo kandi no gufungura nubwo nabikunda ntacyo muri sinema ndundi niwe muntu ukunda cyane kuruta abandi bose muri sinema ndundi bose ndabakunda nshaka kuvuga izina ry'umuntu ukunda kuruta abandi bose bose ndabakunda ariko Mimi aza ubwa mbere kubera iki Mimi aza ubwa mbere basi igituma aza ubwa mbere Mimi igituma nagukorana umuntu yicisha bugufi amaze kwicisha bugufi ni wa muntu utazumva ariko aragira atera induru aja hirya no hino oya kandi n'umuntu ahanurana kenshi irya filime yiwe cira mu nda aheruka gusohora uyikurikiranye neza urumva kirimo ibintu by'inyigisho byinshi kandi bihanura kandi binabaho bitari muri filime gusa no muri imicungararo yacu mu kibaye usanga ari ibintu biriko biraba mbere ku bwinshi ndumva hari impamvu nyinshi zituma ukunda Mimi ni hey ego wow hama mu gisata cy'umuziki mu gisata cy'umuziki naho diwani na cyane kari n'iwacu aha nazi ntiwari kugira rero mba nayo kujya gukunda abanyamahanga kandi n'iwacu bahari ariko hariho n'abandi nubwo batarasohoka tuzobabona ariko kubera diwani ariwe amaze kuza imbere kandi akaba ariwe tuzi iwacu niyo mpamvu bacana gukunda abandi kandi nawe ahari ama mu gisata cy'umuziki mpimbazamana nabaye abantu ukunda kuruta abandi bantu bose Alvera araririmba indirimbo zindyohera cyane gose kubera ndanamukunda cyane kubera iki Alvera suko ndazi ntananzi Pastor Lopez ntaririmba neza biravana kuko Alvera basi igituma mvuze ndamuvuze hari indirimbo nyinshi ziwe zindyohera cyane nk'umuye na Alvera nicyo kintu wamubwiye Alvera Alvera ikintu cya mbere no mubarira nuko icya mbere kwanza no mubwira akagira ingufu mu byarimo ari mu biki Bayo tavugira ibindi uciyumvira wiyumvira we ko yoba ari mu nibiki yavyonze ko kuvuze ngo agire ingufu mu byarimo mu ndirimbo basizo guhimbaza Imana esizo twayo turavuga nta bindi arimo urazi indirimbo yiwe nshasha rero kabisoma ndayizi ariko nubwo ntoyiririmba gusa ndayizi hariyo mu Giswahili yitwa ndayibagiye gatoya nakubwira urudome rutangura ndayibagiye gatoya mugabiri ngira arafungura niyo mpamvu nimba ari manukato kandi nayo yarangyoheye cyane imeze neza hariho n'indirimbo yiwe nkunda cyane rwose yitwa gute yitwa nuko nibagiye agatangura mugabo akanyuma kuri refe hariho kajyanya kavuga twaramubonye akora twaramubonye akiza ibitanga gusa nyine refe nayo nibuka neza mfise byinshi byo kumuvuga ko Yesu ni munini niwe byose dukenera
uri umusuperi fanzi wiwe kabisa banaza ko ibintu bimeze neza cyane. Arishu nagomba ndagusaba nike kintu wumva utekereza abashene mu ngana canke bakuruta canke bari munsi yawe nk'impanuro. Icambere impanuro ya mbere nobatekerera nuko twokwita ku buzima bwacu, ku bikorwa byacu, kugira kijya cyose tubona turiko turakora tubona umenga ntaho kizodushikana, tubona umenga ntaho cyo dukura, ntaho cyo tugeza, tukagikora tugikunze, kuko ikintu iyo uri kuragikora ugikunze biragira akarusho. Ariko iyo uri kuragikora utagikunze ni hahandi uza wumva umenga wogiheba, wumva umenga sinzi n'ibyo urimo. Ariko iyo uri kuragikora wumva nyene ugikunze, no mu mutima wawe urumva ko ufise inguvu, ukumva yuko ufise n'umutima wo kugikunda nyene, ukagikora ukinezerewe. Rero benshi nobahanura yuko nubwo wowe ukora mu nzu kumwe nabivuga ntuzuhangayike ngo mabuje aragukankamira, oya canke bosi ngo aragukankamira ngo nuko ngo kirya wikoze nabi, oya ahubwo shiramwo inguvu kugira nawe ejo hazoza uzugire abo uzoba uriko urakoresha nk'uko uno munsi, hama nawe uzumenya aho bakosorera kandi utabakankamira kumwe bagukankamira. Wow. Turagushimiye cyane. Turagushimiye cyane. Ndibaza neza n'ikindi gihe twongera gukenera uzotwita. Bakunzi ba Step Media TV twari kumwe n'umukobwa mwiza cyane, aho ubona neza yuko kabisa umukobwa mwiza cyane ni Alice Niyonkuru. Nuko mubandanye mugira subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye kubashikira kwigikubiraho umwanya kuwundi. Reka tubashimire cyane abakunzi bacu mu Kurikirana aho muri hose mu mpande zose zitandukanye zo mu isi. Turabakunda cyane. Ciao ciao.